ni inama yo kugira ngo turabire hamwe ingene abenegihugu bamerewe muri iki gihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi ni nk'umuryango, ivyo turabizi twese, kuko kuva kera na rindi uburongoye igihugu bacamwita se Barundi, vyerekana ko Barundi tugize umuryango. Ariko twaragize ibyago, haraza abakavantara baraducanishamwo, hanyuma turatakaza umurongo twari turiko. Mugabo ubu rero tugeze ku ntambwe nziza, twasubiye kwisanasana, turasubira kwitwa Abarundi, kandi turanezerwa ko igihugu cyose ubu Abarundi bose bavuga bati genda Umurundi, igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Byerekana yuko twagarukanye umutima wo kwiyumvamo igihugu. Intara rero ni kimwe mu bisata by'igihugu, mu bice by'igihugu. Buramatari nawe aba ari umuvyeyi w'intara, akaba n'umwungere, kuko abenegihugu barakeneye ububarongora, kandi barakeneye n'uwitwararika ubuzima bwabo. Nico gituma Buramatari afise ubutumwa bwo gukurikiranira hagufi yuko abenegihugu baroraniwe mu buzima bwabo bwa misi yose. Duhuye rero turi intara zose, Buramatari bari ngaha, turashobora kumenya ingene Uburundi bwose bumeze. Ntitwaje kwiga ubuzima bw'intara yiwawe cyangwa naka, ubu twiga ubuzima bw'Uburundi ingene vyifashe. Turiko tuvyiga kugira ngo twihe intumbero turaba 2040. Kubera iki? Nuko twamaze kwiha intumbero yuko 2040 tuba dufise igihugu cifashe. Iyo bavuze ko umuntu yifashe, ngo urya muntu barifashe, koko aba ari umuntu ameze neza, umuryango umerewe neza, bajya bakaryama bakumva ko baroraniwe.